Shalom bakunzi b'ikiganiro kanguka. Uno munsi turi ku munsi wa gatatu. Mu kanya gato mugira mukurikira ikiganiro cyo muri kano gatondo. Ndahaye ikaze abarikuramukira mwese kino gitondo muko mumviza ikiganiro kanguka jewe ndakibashikiza nitwa Ndikumana. Uno munsi turi ku munsi wa gatatu. Nashaka gusura gutera intege abantu ndabereka yuko iyo utanguranye umunsi nandiho uba uronse intsinzi kuva mu gitondo aho nyene kurasenga. Iyo kurasenga rero nugusaba Imana ikuyobore mu byo ugiyemwo vyose, mu maprograme yawe yose, muri gahunda zawe zose. Dusome muri Zaburi 25:4-5. Psalm 25 verset 4-5. Turangene Dawudi yavuze ngaha ngo uhoraho ngo unyereke inzira zawe. Igihe cyose kurasenga uzukamusaba Imana ikwereke inzira zayo, ngo unyigishe inzira zo gucamwo, enseigne-moi tes sentiers. 5 ngo unyobore mu kuri kwawe. Aha harakomeye cyane, ngo Imana ikuyobore mu kuri kwayo. Ikibazo ni kimwe nuko kenshi dusenga turondera kuyoborwa mukuri kwacu. Hari ukuri kwawe wowe ufise, hari ukuntu utahura ibintu, ariko ngo unyobore mukuri kwawe, conduis-moi dans ta vérité. Ugende mukuri kw'Imana, ngo Imana ikwigishe yonyene. Igihe kurasenga mu gitondo nugusaba Imana yonyene ikakwigisha, kuko ari igihe wowe ushobora kwibaza ko ivyo ukuragira ari vyo, ari ugasanga nibihimbara Imana. Ngo instruis-moi, lui second havuga ngo instruis-moi, nuvuga yuko arasaba Imana yonyene umubere mwigisha. Hari ibintu vyinshi tubibaza ko tuzi muga tutazi, ari Imana izi guzusumba. Usomye 5 ngene urangira ngo kuko nguri Imana y'agakiza kanje, ngo ni wewe uzokwama uri vyizigiro vyanje canke ubyingiro byanje. Nashaka kire gitondo uce bugufi usabe Imana mu masengesho yuko abari yikurongora, umere nk'umuntu ari muri bus mu gitondo. Iyo ugiye kwishuri canke ku kazi canke handi hari hose ufashe bus mu abantu benshi, ariko umudereva numwe, bose barakurikira. Umudereva yabajana niyo bagenda, akasi buryo bagende buryo, akasi buhamfu bagende buhamfu, ahagenda hose abari muri bisi barakurikira. Nashaka reta gusabe buri gitondo igihe ugira usohoke ubanza uje muri bisi, uje muri bisi yo mwijuru itwagwa n'Imana. Imana niyizi ahikujana, niyizi kazoza kawe. Ushobora kuba wibaza ko ivyo urimo ari vyo, ariko uce bugufi uhamagare Imana. Niwayihamagara tiyo nyene izokwigaragaza, izokwiyereka mu buryo budasanzwe. Ni vyiza rero kushima Imana, ni vyiza kugira Imana misi yose mu gitondo. Ntuve muhira utagize cubwira Imana, ko amajambo arakomeye avuga ngo nyobora mu kuri kwawe kandi unyigishe. Bega mu gitondo urabwira Imana kwigisha. Iyo ubwiye Imana ngo kwigishe ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Kenshi ngene tumeze tusohoka muhira tutabajije n'Imana. Ari n'abasenga mu gitondo, ariko mu gusenga kwabo nta guca bugufi kurimwo. Ntusenga ubwira Imana ngo kwigishe, ntusenge ubwira Imana kuyobore. Usenga Imana kenshi usaba ko ikuzigama gusa, ikazigama n'ivyawe. Aho rero nta guca bugufi kurimwo, kuko iyo usaba Imana ikizigana ivyawe, izigame imigambi yawe, amaprograme yawe, nuko wamaze kubona ko yawe ariyo meza. Ahubwo nashaka kuhindure, uzorusenga uti Imana ndakweretse gahunda yanje no munsi, ndakweretse programe zanje, ndakwereka ivyo nateguye vyose, ndakwereka ivyo nitakora ukuri, ariko ndasavye ibitari ivyawe ubifute, ubisibe, biveho. Iryo sengesho nashaka gukora, usaba Imana ko ibitari vyayo biveho, bive mu nzira, bive mu rugo, mw'izina rya Yesu. Urakoze Imana kuri Imana, urakoze Imana ku bantu kuragirira neza. Hari abantu bariko baravyuka, baravyo gusenga, ugiye gusenga mw'izina rya Yesu. Ntusuye kuva muhira udasenze, kuko uzobuhomvye. Abantu bava muhira badasenze barahomba gose. Amasengesho nkuko nayivuze ku munsi wa mbere, amasengesho bisaba ikintu citwa ikiguzi canke perseverance, igitambo canke ikimazi, bisaba ko uhitamwo. Amasengesho atanga ubuzima, amasengesho niyo Imana ikoreramwo, niyo amarayika bakoreramwo. Rero mu gitondo wewe ukuranyumviriza wakangutse, nuve mu rugo udasenze, utangura umunsi wose n'amasengesho, utangura umunsi wose n'amashimwe, wizera ko Imana ishoboye, kuko bidashobokera n'abantu bishobokera Imana. Rero mu masengesho ntabara amasengesho yo gusaba gusa, ariko amasengesho yo guhimbaza, yo kuvuga ivyiza vy'Imana, kandi wame wibuka guca bugufi, kuko iyo uciye bugufi niyo kurasaba Imana ikuyobore. Nta muntu umwe ashobora gusaba Imana imuyobore adaciye bugufi. Mbega Imana ikuyobora gute? Benshi bibaza ngo Imana ibayobora mu vision, mu bintu bigaragara, mu buryo mwemo.
oya, iyo uciye bugufi ukabwira Imana uti Imana ndashaka unyobore, iyo nyene irafise inzira icamwo. N'ivyo girigire programme zikomeye usaba Imana iyo nyene ikinge umuryango. Nagarabwira yuko iyo Imana ikinze umuryango nta muntu umwe akingura. Igihe Nowa yinjira mu bwato, Imana niyo yugaye umuryango, niyo yakinze umuryango. N'abo baje mu nyuma kudodora ntibashobora kugurirwa kuko n'Imana iyo nyene yakinze umuryango. Cyo gituma rero wamusenga imiryango y'Imana yuguruke, itari y'Imana yugarike, ugendere mu vyishaka, abariyo ushira imbere muri vyose. Ico rero bisaba by'ukuri ko bicika ubuzima, ukambikora imisi yose, ntibisaba kubikora rimwe na rimwe, ariko kubikora imisi yose, ugaharika Imana yene ikaza ikavyagira mu buzima bwawe. Ubu tugeze mu mwanya w'inyigisho, turakomeza kwiga ku gitabo c'Abafilipi, ni kuvuga ikete Paulo yandikiye ishengero ry'Abafilipi. Kuva ku munsi wa mbere rero twatanguye kino gice ca gatatu, indwi yose tuvuye igice ca gatatu, niko nabereka mirongo imwe imwe ishobora kudufasha. Ejo nako ndabereka umurongo w'indwi ushobora kuba 8 verset 7 à 8, aho tubona ingene Paulo abona kahise yiwe ibintu vyari ubuhizi, kuko vyari ibintu bikomeye. Yari akiri muto, umunyabwenge, yize, bose bemera, afise abantu bamwumvira, afise igitinyiro, afise ivyubahiro, bamwemera, yumva mu mubiri ari umuntu akomeye cyane, kandi agahama intumwa. N'igihe bica Stefano, Paulo yitwa Sauli yarahari abibona, avyirata. Rero ico gihe ari umuntu akomeye, atinyitse, yemegwa, abantu bose bamwemera. Ariko Paulo ko aravuga ngaha ngo ivyo bintu vyose vyari inyungu, vyose n'ubuhombe, ndabiraba nk'uvyondo, nk'umwanda, nk'umucafu, ngo kubera Kristo yarahishuriwe, arabona Kristo ubwiza bwiwe n'ubugororotsi bwiwe n'ubushobozi bwiwe. Ivyo bintu vyose vyari inyungu, bica bicika ubuhombe. Rero nako nifuza ko nawe ukuranyumviriza ivyo warimo kera utaramenya Kristo, utarakizwa, ntuzosubire kuvyirata. Harano birata ivya kera, birata ivyaha, birata ubusambanyi, birata abahungu baryamanye, birata ingene bacinyiza abantu, birata ingene abantu bakwemera, ukishira hejuru ukavyirata. Uno munsi nuko yuko hari ikintu kitarapfa mu mubiri ukwiye kubona yuko atacushoboye wenyene, ntuzire kwishimira ivy'umubiri. Naberetse umurongo wa gatatu aho avuga yuko tudakwiye gushira ivyizigiro mu mubiri, ariko aravuga ivyekeye gukebwa canke circoncision, yuko dushira ivyizigiro mu Mana. Yesu akaba ariwe mwami wawe, akaba ariho ushira ivyizigiro vyawe vyose. Rero uno munsi naho nagenda berekeye kuva umurongo wa 12 gushoka umurongo wa 14 verset 12 à 14. Naho nyina avuga ibintu bikomeye cyane. Paulo umurongo wa 12 yerekana yuko atarashika ahashaka gushika, ntarashika kuco bita perfection. Avuga ati nashitse, oya, ngo ariko arakomeza kwiruka. Twese tukwiye gukomeza kwiruka, ashaka kuronka igikombe. Avuga ngo ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, so yuko ngo ndashikira ngo igikombe nuvuga yuko washikiriye, waronse intsinzi. Rero nta ntsinzi araronka, ariko akomeza kwiruka kugira ashobore kwironka, kuko nawe nyene yaramaze gufatwa na Kristo. Ashaka gufata igikombe kuko nawe nyene yaramaze gufatwa na Kristo. Aya majambo arakomeye, musome neza mu murongo wa 12. Aravuga ati Kristo yaramaze kumfata, nanje ndakeneye gufata ico yita prix, igikombe. Unaza ko na muri atletisme abantu bako ariruka, hari uronka umudari, hari uronka igikombe. N'umupira w'amaguru ari football, barakina finale, hagira uronka igikombe. Ico gikombe rero avuga ati sindakironka. Uno musara wa Kristo bameze nko bamaze gushikira urukino rwaramaze kurangira, canke course yaramaze kurangira. Oya, dukwiye gukomeza. Nivyo ko aravuga ngaha, dukwiye gukomeza kwiruka, ngo ndakomeza kwiruka, jo kuwa ndakomeza kugira nzoshike arantarashika, ari vy'Imana yiteze ko ukora. Cyo tuma dukwiye gukomeza gusenga, dukwiye gukomeza gukorera Imana, dukomeza. Ku murongo wa 13 verset 13 avuga ngo ndashobora kukironka, ariko ngo ikintu kimwe nkora, ngo nibagira ibiri inyuma nkaraba ibiri imbere. Ahantu hakunda gose umurongo wa 13, nibagira ibiri inyuma nkaraba ibiri imbere. Hari abantu baboshwe na kahise, hari ibintu utakoze, ugumuregreta, widodomba, uvuga uti ibi nivyabaye canke biriya nagize, ko iki nakoze biriya. Ivyabaye vyaramaze kurangira, ntushobora guhindura iminota 5 yaheze. Ico utakoze ejo ntaco gikoze, uzokora ikindi cuno munsi canke icejo canke icumundwiza, ariko reka kuraba inyuma. Ikintu gifasha abantu benshi nukuraba imbere. Nuwaguma uraba inyuma
inyuma uragira ikibazo, niyo utwaye umuduga umuraba inyuma uragira accident. Bisaba kuraba imbere. Satani agusamaza akwibutsa abapfuye, akwibutsa ivyo utakoze, akwibutsa umugore wawe yapfuye cyangwa umugabo wawe yapfuye cyangwa umwana wawe yapfuye, uko atanga kuguma muri kahise katacu hindura, kuko wapfuye n'umugarura, wapfuye ntushobora kumugarura. Ivyo utakoze umwaka uheze ntushobora kubikosora, ahubwo ico ukwiye gukora, ukwiye kudasubira gukora iryo kosa nyene. Raba imbere rero, wigire ku makosa yo muri kahise, wigire muri kahise, ariko ushire ubwenge bwawe, ushire attention nyinshi, urabe cyane imbere kugira uzoshobore gushitsa umugambi w'Imana. Hari ivyo Imana yaguteguriye ishaka gukorera muri wewe. Murongo wa 14 verset 14 naho nyine mu Gifaransa bavuga ngo ndabandanya niruka ntumbereye intumbero, je couvre le but, ndabandanya ndondera intumbero. Nuva yuko ari umuhamagaro, harandi ko ndaja kugira nzoshobore kuronka igikombe. Ngasabe abafise bezi kirundi bakabaza urundi rurimi nk'igifaransa cyangwa icongereza, musome mu Gifaransa mu Congereza, ko mu Kirundi bisigurika neza no mu Kinyarwanda neza, ko tarafata intumbero y'ivyo niko ndavuga ukunyene mu Gifaransa, ko mu Gifaransa mu Congereza birumvikana neza, bavuga prix canke prize ni gikombe, ariko mu Kirundi bavuga gutanguranwa. Ariko nashaka mwumve yuko ariko aravuga ikintu citwa impera, ariyo prix canke prize, ari impera ufise muri Kristo, arikuye kwanza koma wiruka mu masengesho no guca bugufi, urindire kuzoronka ico Yesu yaguteguriye mwijuru. Ibinzosona bitanzwe ku muco ejo byo bahezagire, mugire umunsi mwiza. Nizeye ko mwubatswe, ntimwibagire gufyonda ku gakengere kugira ngo muze muramenyeshwa igihe cyose dushizeko ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cyane.